Kaze nanone kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu ngako ninomonesha kure yacu na yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho agaruka ku mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze mu makuru agezweho muri uno mwanya turi kwigenekerezo y'icumi kwezi kwa mbere 2025. Kaze kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta kandi agezweho. Mu Burundi nyuma y'indyane zikomeje kugenda zaduka bigendanye n'amatora ari karategurwa, abakurikiranira hafi politike nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi batanajya umunwa mu kugaragaza ko politike yabo by'umwariko itandukanye cyane, ndetse by'umwariko bakavuga ko amatora ari karategurwa azoba mabi cyane kurenza ayabaye muri 2020. Kiliziya Gatolika y'u Burundi yaraneguriye abazi mu by'umwariko mu ndaro yamagana ubusambo bwa General Neva ndetse no kugerageza kwigwizaho imitungo ndetse no kugira icyafasha no kutagira icyafasha abanyagihugu mu Burundi. Umuyobozi wa seminari by'umwariko ntoya nkuko byoma bigaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwariko ya seminari ntoya Kanyosha yo mu Burundi, Padiri Diodoni Niyibizi yaratunguye abantu ubwashiraga amabanga akamagana rero by'umwariko akamagana ubusambo bwa preza arongoye icyo gihugu by'umwariko ahagaze imbere y'uyu mutegetsi. Ni mu nyuma y'uko kandi aherutse kugaragara ikindi kiganiro kiremere cyane Variso Ndayishimiye yaje gukorana n'abandi bategetsi bayoza bararongora Uburundi ndetse by'umwariko bakaza guca baramunenga. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwariko kuva yotangura kurongora Uburundi hakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye, maze abatari bakeya bagaca barashimangira ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko batewe impungenge n'uburyo Variso Ndayishimiye akomeje kugenda by'umwariko ararongora Uburundi nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero by'umwariko bafise impungenge z'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara. Munyemerere tunagaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane ariko aragaruka ku bibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko hakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye by'umwariko, hari amakuru ashimangira yuko mu nyuma y'uko umuhari wa M23 wongeye kugaragaza ingufu ndetse n'imbaraga mu kugerageza kongera gufata ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira. Hari bake bamwe bakomeza kugenda bashimangira ko by'umwariko hakomeje kugaragara imigambi iremereye cyane, imigambi y'ibitero biremereye cyane by'umwariko bishobora kongera kwibasira Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turagaruka kuri raporo y'impuguke za ONU by'umwariko yongera gushimangira imikoranire ikomakomeye cyane hagati y'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse by'umwariko n'umuhari wa FDLR by'umwariko ugizwe n'abasize barakoze uhenyabwoko mu Rwanda mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 nkuko byuma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi yamara dushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza uburyo ibintu bikomeje kugenda birazamba. Hari benshi by'umwariko batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibyama biriko biragaragara ndetse n'ibiriko biratangazwa by'umwariko ngaha by'umwariko kuri bigendanye n'iyo mikoranire by'umwariko haje kwiyongeramo n'abazarendo nabo bamaze igihe by'umwariko bakomeje kugenda by'umwariko barateza umutekano muke ngaha ku butaka bwa Kongo. Kaza kuri mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza by'umwariko bari mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, ndabahaye ikaze nga kuri Burundi News TV. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere usenga hapsonda kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse by'umwariko ubashe kuba by'umwariko wona pyonda hirya gatoya arakamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubandanye uradukurikira mu makuru by'umwariko tubandanya kugenda turabategurira ndetse tukabashikiriza muri rusange. Kaze kuri mwese rero mutwumviriza by'umwariko turatangurira ngaha mu Burundi.
mu nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi akomeje kugenda by'umwihariko arahabwa inkwenene n'abatari bakeya, mu nyuma yuko akomeje kugenda aragaragara indyane ziremere cane kuko utumvikana ku buryo amatora ariko arategurwa ngaha mu Burundi. Kiliziya Gatolika y'u Burundi yaraneguriye abazimu mu ndaro yamagana ibikorwa bikomeje kugenda birakogwa na General Neva nkuko vyoma biragaragara. Ibi byarabereye mu mashengesho aherutse gutegurwa n'umuryango wa Evariste Ndayishimiye, aho uyu mupariti by'umwihariko yarabwiraga Evariste Ndayishimiye amureba amaso ku maso. Nyuma yuko rero muri uyu mwaka duhejeje gusoza 2024 haradutse ikiganiro gishasha cyari kiryoshe gose kirimwo abategetsi babiri bahoze barongoye u Burundi ndetse bari kumwe na General Neva, aho bari bariko baramwagiriza ndetse banamunenga bamubwira yuko rero u Burundi yabutaye mu mpanga ndetse u Burundi bukomeje kugenda burahura n'ibibazo biremere cyane nkuko vyoma bigaragara. Hari aho rero Padiri Niyibizi yagize ati by'umwihariko indongozi abarundi bakeneye ni iteza imbere igihugu, ni iterwa amarira rero n'abarira by'umwihariko abagowe by'umwihariko abashonje abarenganywa ndetse n'abafunzwe, ababuze agasabune, ababuze akunyu, abagwaye babuze ubavura ukava i Bujumbura ukajya i Gitega, wabona abarundi bagenda nta nkweto bambaye rero ukumva ikigongwe. Dukeneye abayobozi bakunda rero abantu kimwe nabo ngabo. Ubusanzwe witegereje neza uraraba ugasanga nga mu Burundi by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yarabuze ayacira n'ayamira mu nyuma y'uko Burundi by'umwihariko yabufashe, ariko kandi ubu ngubu bakaba bakomeje kugenda buragwa mu manga nkuko bizoma bigaragara. Benshi baramushinza kuba akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yoshakisha uburyo rero yozahura ubukungu bw'u Burundi, ariko byose bikaba bikomeje kugenda binanirana ndetse bikomeje kugenda by'umwihariko biragwa hasi cane. Aha niho rero baca baramushinza ko ariko arakora iyo bwabaga by'umwihariko akarungika abana b'abarundi cyane cyane by'umwihariko ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yaraba uburyo rero by'umwihariko yokemura ibyo bibazo nkuko vyoma bigaragara. Yarakomeje agira ati umuyobozi abarundi bakeneye rero ni wa wundi utarunda rero ibintu, kuko iyo birunze ahita rero abona ababikeneye akabahaho muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko mu kwigwizaho ubutunzi bw'igihugu mu gihe by'umwihariko abarundi bakomeza kugenda baricira isazi mu jisho. Mu makuru twabashikirije by'umwihariko mu masaha yatambutse hariho amakuru twaronse avuga ko rero kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024 rero aribwo Perezida Félix Tshisekedi arongoye Kongo by'umwihariko yinjiye by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye by'umwihariko aca aratangaza by'umwihariko byinshi byamugenzaga ndetse binavugwa ko yakoze ibishoboka byose by'umwihariko agasigira amahera menshi by'umwihariko yari yoze mu mavarisi. Perezida Evariste Ndayishimiye aca anamusaba ko iyo murungikira aya abandi basoda. Hari amakuru avuga ko by'umwihariko hari abasoda b'abarundi by'umwihariko bakomeje kugenda bararungikwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi andi makuru yihuta adafise ivumba akaba avuga ko izindi batayo zishika muri zibiri zimaze by'umwihariko kurungikwa ku butaka bwa Kongo. Uretse uyu mupadiri kandi byo wa Kiliziya Gatolika, societe civile z'abarundi mu ngeri zinyuranye rero by'umwihariko ntibahwema kwamagana ubusambo ndengakamere bwa Evariste Ndayishimiye butuma rero u Burundi burushaho kuguma mu isayo y'ubukene, aho rero gutera intambwe bukayivaho. Nyamara nubwo bihagaze bitya by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye najye umunwa mu kugaragaza ko igihugu arongoye ari kimwe mu bihugu bya mbere byiza ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane, ashimangira yuko igihugu ciwe by'umwihariko kiba gifise umutungo uhagije. Aherutse kuvuga ko by'umwihariko inkunga z'amahanga bahereza u Burundi atacyo zimaze by'umwihariko mu nyuma yuko amaze imisi agaragaza, ndetse by'umwihariko agashimangira yuko by'umwihariko n'ubundi gufasha u Burundi atacyo n'ubundi byoba bimaze mu nyuma yuko by'umwihariko ibyo bashora hanze by'umwihariko atacyo by'umwihariko byo bitari byinshi, ibituma n'ubundi abarundi bakomeza kumera nk'abakene. Evariste Ndayishimiye kandi by'umwihariko ntahengeshanya mu kugaragaza ko igihugu arongoye ari kimwe mu bihugu biremereye cyane, kimwe mu bihugu byiza ngaha mu karere k'ibiyaga binini nk'uko amakuru yoma aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Amakuru yihuta adafise ivumbi kandi akomeza kugenda aratugeraho, abarundi baratewe ishavu, baratewe umutima uhagaze n'ibikorwa bikomeza kugenda byibonekeza, cyane cyane ibikorwa vyama bigaragara by'umwariko ngaha mu burongozi bw'u Burundi, mu nyuma y'uko abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ndetse banagaragaza ko hakomeza kugenda hibonekeza ibibazo biteye ubwoba. Ni mu nyuma y'uko rero abarundi bama by'umwariko batajya umunwa mu kugaragaza ko batewe impungenge n'ibiriko biragaragara muri gahunda zigendanye no kurungika abana b'abarundi mu kubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru yoma aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero yama aradushumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeje kugenda atera impungenge abatari bakeya, mu nyuma y'uko rero by'umwariko hashobora kongera kwaduka izindi ngwano mu gihe mu Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe, ndetse by'umwariko bariko baranategura amatora mu Burundi. Tugaruke kubiriko birabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero hamaze igihe haramaganwa ubufatanye bukomeje kugenda bugaragara hagati y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'abandi bategetsi bamwe na bamwe baca by'umwariko n'abafatanyije by'umwariko nawe mu ngwano harimo hanganye n'umuhari wa MTSR. Raporo y'impuguke za ONU yongeye kugaragaza ndetse no gushinza by'umwariko ibyo bihugu byombi ubufatanye mu gukorana n'umuhari by'umwariko wakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko vyoma bigaragara. Ni mu nyuma y'uko rero impande zombi zimaze igihe zihakana ibyo gukorana n'uyu muhari ukomeje kugenda by'umwariko uragaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye muri rusange. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC kirakomeje gukingira ikibabarira umuhari w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nubwo rero kuva muri Werurwe 2024 ubutegetsi bw'iki gihugu bwagaragarije rero mu biganiro vya Rwanda muri Angola ko kiteguye kutsinsura ndetse no kukura muri rusange. Ni mu gihe kandi ibihugu birimo n'u Burundi nabyo bimaze kwemezwa neza ko bisanzwe birakorana n'uyu muhari wa FDLR ufise amamoko mu Rwanda wahungiye muri Kongo mu nyuma yo gukora by'umwariko ihonyabwoko mu Rwanda ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1994. Icyakora leta y'u Burundi nayo by'umwariko ibingibi biravyamaganira kure, ariko mu minsi iheze umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo yaragaragaje yuko by'umwariko ibiriko birakogwa hagati y'u Burundi na Kongo by'umwariko bitareba igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu nyuma y'uko rero icyo gihugu gifise imipaka yacyo gikwiye kugenzura. RDC n'u Rwanda byari byaremeranyije rero kugira gahunda yo gusenya FDLR, ndetse nuko rero u Rwanda ruzakuraho rero ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka rero, gusa biratewe no kwanga biganiro bya M23 kwa leta ya RDC. Ntabwo ibihugu byombi rero byashyize umukono rero ku masezerano y'amahoro arambye, nyamara kandi byari byarateganyijwe ubwo rero Perezida Kagame rero na Felix Tshisekedi bari guhurira i Rwanda ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2024. Raporo y'impuguke za ONU by'umwariko y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yarasohotse ku igenekerezo ya 27 y'Ukuboza 2024 yaragaragaje ko by'umwariko muri 2024 ingabo za RDC zaragabye ibitero bya nyirarureshwa kuri FDLR, zisobanura ko rero byari bigamije gufata abayobozi bakuru rero bayo barimo rero Pacifique Ntahunguka azwi ku izina rya Generali Omega. Nibwiriza ryahawe abofisiye bakuru rero barimo General Major Jerome Chiko Chitambwe wari umugaba mukuru rero wungirije ujejwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, ryaturutse kuri Perezida Tshisekedi Chilombo mwene Etienne Tshisekedi. Iyi raporo iranasobanura kandi ko Tshisekedi yatanze ibwiriza by'umwariko ryo kugaba ibitero kuri FDLR by'umwariko agamije kugabanya igitugu by'umwariko amahanga by'umwariko yashyiraga ku gihugu ciwe cyenyegejwe by'umwariko n'amakuru yagiye hanze y'umugambi yari ifise rero wo kwakira abanyarwanda bashika muri 6 baburanishirizwe n'urukiko mpuzamakungu manavyagwashyiriweho u Rwanda abahamijwe uruhara rero muri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bacumbikiwe muri Niger, barimo rero abagaragaje byerewe ko rero bafise umugambi wo gutera
u Rwanda nka Captain Innocent Sagahutu. Izi mpuguke zaragaragaje ko ibi bitero by'umwariko byashidikanyijweho bitewe nuko rero bamwe mu ofisiye bakuru rero bajejwe abashinzwe rero by'umwariko kuyobora barimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami nkuba rero bamaze igihe kinini cyane ari inshuti z'akadasohoka z'uyu muhari wa FDLR. Zarasobanuye ko kwigenekerezo rya 2023 n'iya 2024 nzero 2024 rero by'umwariko ingabo kabuhariwe za RDC zari zirongowe na Lieutenant Colonel Donatien Bawiri zaragabye ibitero mu bice byegereye umujyi wa Sake birimo Chove, Kimoka, Arupango ndetse na Mubambiro byari bigamije kandi bigambiriye ibirindiro bya FDLR by'umwariko umuhari kabuhariwe wawo uzwi nka Krapa. Aha ni naho rero by'umwariko hashakishwaga General Omega ndetse n'abandi bayobozi bakuru. Kwigenekerezo rya 2025 n'iya 2026 nzero umwaka wa 2024 ngo abasirikare ba RDC bo muri brigade ya 11 bari barongowe na General Papi Rupende nabo rero baragabye ibitero byari bigambiriye FDLR mu gace ka Rusayo gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo, ariko by'umwariko hakomeje kugenda aratangazwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwariko ariko ngo baribeshye batangura kurasa ibirindiro by'umwari witwaje ibigwanisho wa APCRC birakaza abagwanyi ba APCRC n'abandi rero bo muhari bawaza rendo bamenyesha leta ya RDC ko rero bashobora guhagarika kugwanya uyu mwari wa M23. Mu minsi ine ibi bitero byamaze atamugwanyi mukuru n'umwe wa FDLR byahitanye nkuko rero impuguke z'umuryango w'abibumbye zamazira bisobanura muri no raporo cange iki cyegeranyo. General Omega we n'abandi bayobozi ba FDLR barahunze bajya gushinga ibirindiro mu gace rero ka Kirimanyoka ni muri teritwari ya Nyiragongo ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Hahishuwe ko rero imwe rero mu mpamvu zikomeye cyane zaratumye ibi bitero bidatanga umusaruro ari uko uyu muhari w'iterabwoba wari wamenye ko rero bitegurwa kuko by'umwariko wahawe amakuru na guverineri Chirimwami mbere yuko bitangura. Nyuma y'ivyo bitero by'umwariko byo kujijisha isi yose FDLR yongereye by'umwariko ibirindiro byayo imbaraga by'umwariko yimukira mu bindi bice irushaho rero gukorana n'imihari yitwaje ibirwanisho yibombiye mu ihuriro ry'abazarendo n'abasirikare ba leta. Raporo iragaragaza ko ingabo za leta ya RDC rero nazo zakomeje gukorana n'abazarendo ndetse na FDLR ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gufatanya n'umuhari wa M23 mu gufatanya mu guhangana n'umuhari wa M23. Impuguke za ONU zarasobanuye ko uretse intege nkeya zagaragaye mu bikorwa rero byo kugwanya FDLR mu buyobozi bukuru bw'ingabo za RDC habayemwo rero ubwumvikane buke rero kuko bamwe ntibumvaga uko rero umufatanya bikorwa mu kugwanya M23 by'umwariko nka FDLR yagabwaho ibitero nkuko byoma bigaragara. Ico cegeranyo cyabone kigaragaza ko rero umuhari w'iterabwoba wa FDLR wandikiye Angola rero nk'umuhuza mu kibazo cy'umwuka mu birero hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC usaba ko rero hatabaho gusenywa wiyitirira by'umwariko kurwanirira inyungu z'abanyarwanda. Wasabaga ko rero hobaho ibiganiro n'u Rwanda ushaka kwerekana ko ikibazo cya by'umwariko kitakemurwa n'intambara za gisirikare. Mu bihe bitandukanye igihugu cy'u Rwanda cyaragaragaje ko rero kidashobora kugirana ibiganiro n'umuhari w'iterabwoba by'umwariko urimo rero abasize barakoze ihonyabwoko ryarakorewe abatutsi yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu misi iharurwa mu ijana gusa. Uyu muhari kandi mu bihe bitandukanye ufatanyije n'ingabo za FARDC waragabye ibitero mu burengerazuba ndetse mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda wica abanyagihugu abandi barakomereka ndetse hangirika byinshi. Raporo y'inzobere mu by'umutekano z'u Rwanda, Angola ndetse na RDC yemeje by'umwariko kwigenekerezo rya 31 ukwakira 2024 iragaragaza inzira zizakurikizwa by'umwariko mu kurandura uyu muhari wa FDLR harimo rero kubanza kugaragaza ibirindiro n'ibikoresho byayo biri, hakazabanza gushishikariza rero abagwanyi bayo kurambika intwaro hasi by'umwariko ku bushake ndetse no kwitanga by'umwariko ku bushake.
harimo kandi ingingo yo kugaba ibitero simusiga ku birindiro bya FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, izakurikirwa no gusubiza abagwanyi bayo mu Rwanda ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe. Inzobere za ONU zigaragaza ko rero gahunda yo kurandura uyu muhari wa FDLR izakomeza kugorana bitewe n'ubufatanye bukomeje hagati y'abagwanyi bayo ndetse n'ingabo za Kongo. Impuguke za ONU kandi by'umwihariko zarahishuye ko mu rwego rwo kugarura umubano wazambye hagati ya leta na Zarendo ku igenekerezo rya 29/0/2024, ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwaratumiye abayobozi b'imihari yo muri iri huriro burisaba imbabazi kubw'ibitero ingabo za RDC zagabye kuri FDLR ndetse na APCRC. Impande zombi zemeranyije ko zizakomeza gukorana by'umwihariko mu kwizerana. Ibitero kuri FDLR bitangura guhagarara ubwo ngubwo. Nyuma y'icyumweru kimwe rero habaye iyi nama, Generali by'umwihariko Nzambe yarasabye imitwe y'ingabo za RDC guhagarika ibitero kuri FDLR n'imihari y'abazarendo kugira ngo umubano wari warazahaye by'umwihariko ubashe kuba wosubira mu buryo. Iri bwiriza ryarakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi risubiza inyuma rero intambwe zari zimaze gutegwa mu biganiro bya Rwanda bigamije kugarukana amahoro n'umutekano. Impuguke za ONU zaragaragaje ko kandi nubwo hatanzwe ibwiriza ryo guhagarika ibitero kuri FDLR by'umwihariko ubuyobozi bw'imihari y'abazarendo bwaratekereje ko rero uyu muhari ushobora kongera kuraswaho, niko rero guhimba umuvuno wo gukorana n'abagwanyi bawo by'umwihariko byimbitse hagamijwe kwerekana ko rero utakibaho, kuko rero n'abayobozi bakuru ba FDLR bari barasabye abagwanyi babo kujya bagaragaza ko rero babarizwa mu yindi mihari nka APCRC ndetse n'iyindi. Mbere yuko haba kandi iyi nama, nk'uko rero raporo ikomeza irabisobanura, abayobozi bo muri Wazarendo barimo rero Generali Shimrai Mwisa washinze NDC by'umwihariko bamaganye ibitero by'ingabo za RDC kuri FDLR, bagaragaza ko rero ari ubugambanyi k'umuhari bafata rero nk'umufatanyabikorwa w'imena. Uyu mugwanyi by'umwihariko yaboneyeho gusaba ko rero hobaho ubumwe hagati y'impande zombi kugira ngo rero babashe kuba botsinda urugamba. Nubwo rero leta RDC yari ikomeje gusaba guhagarika rero ubufatanye na FDLR, yirengagije iki gitutu ingabo zayo zirakomeza kwifatanya n'uyu muhari mu kurwanya umuhari wa M23. Iyi raporo iragaragaza ko rero ubushyamirane bwabaye muri 2024 bwabaye amateka nyuma y'inama yahuje ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abazarendo nk'uko bizoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi yoma aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, agaragaza ko n'ubundi hakomeje by'umwihariko imigambi iremere cyane, imigambi yo kurabira hamwe rero uburyo bakomeza gufatanya by'umwihariko mu bitero bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Harakomeza kugenda haratangajwe byinshi ku bigendanye n'urugamba. Icyakora by'umwihariko umuvugizi w'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku rwego rw'igihugu, Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa, aherutse gutangaza ndetse no gushimangira yuko by'umwihariko ingabo zabo zimaze kwamburwa igisagara cya Masisi nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byama biratangazwa. Mbashimire, dusubire mu masaha ari imbere twongera kugaruka ku bindi biriko biravugwa.